ahantu hose hari amakoraniro hose ko bafata akanya bakabwira abo bantu bakoranije ibijyanye n'iki kiza. Ibyo byose bizofasha kugira dushobore gukinga no gukingira abo tujejwe. Ikindi umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'imenyeshamakuru yabivuze, iradiyo y'igihugu n'imenyeshamakuru bindi hamwe n'abanyakubahwa journaliste mudufashe gushikana ijwi kuri mu benegihugu ku bijyanye n'ikiza bijyanye n'akaranda gafatiye ku nkende. Aba bose b'abadari kominote zose, ababikira, abapatiri bose, ibyo bintu byaramaje n'abapadiri bose bisigurirwe bongera basubize kugira bakingiranire bonyene hagati yabo. Twumvise ko nta vaccine hari, ibyo byose rero vaccine, ibyo byose tumenye yuko vaccine nyamukuru naho vaccine yo bihari, vaccine nyamukuru gukinga rero kwa muganga gutera urukingo hanyuma uriko ruzokingirana, kuko niyo vaccine yo bayiguteye bakayigutera wamaze kwandura usanga naho nyine ingorane. Ayo vaccine yo gukingirana ahubwo irashobora guca igusenga usanga naho ubwo ucengera kugenda. Ibijanye ndabasabe twese ko turi ngaha twese tugira utwigoro tudasanzwe, yagize competition positive duhereye muri district Nord ya Bujumbura na Side ahajya hose twabonye ari ikindi. Tujye muri competition positive tukagerera ku bikorwa byose bikora, hanyuma tuzosubire kugira inama tuvuga tuti wewe uje twakora byumvise abakorera muri gisata mwese tugakora ubwansi kora yuko ari ikintu turabakoze. Tugire competition positive mu kurwanya iki kiza cya kolera, iki kiza cya iturutse ku ndwara y'inkende. Ariko kandi nuko babishikirize ibi byose tubikora bigateye ubwoba, ntabwo babitera kubera yuko bamaze kwereka abaganga yuko mu bantu bose bari barangiye bashaka batatu ijana na mirongo inani bamaze ni iteka rikomeye cyane. Twese rero twashinzwe uko hamwe tukabafasha natwe muri sensibilisation ndazereza ko twese tugenda neza. Ikindi kiza cyose cyane bazi COVID-19 irateye ubwoba gusumba ikiza gikomeye cyane nuko twese dushira mu kubajejwe amagara yacu baba babikoze. Umwe wese ahahereye ategekanye ikibanza cyo gushiramo abikekwa ku ndwara, yongera ategekanye n'ikibanza cyo kuvuriramo ababa bafite. Ejo ntuzobona amakaye yambere agushikiriye bamwe batore abandi bo batore utuzanga kuza kwashaka icyo kibanza cyane waragitegekanya w'ubuguti wo tuzavuga batatushaka wo tuzaza kwitora nawe kimikeka umushahari tubitegekanye byose mu byo aho dusanzwe turakurira imirimo. Iri kene ry'amata cyo gisagara cya Bujumbura havuze abakoraje yakoze twese ko turi ngaha, abajejwe umutekano, abajejwe intwaro, abajejwe ubuganga, twese duhaguruke rimwe twese turabe turaje kubatsa tureke kurindira abajejwe kati tureke kuguma tuduta atariho kuraje zoba zikora arizo bazikora. Hama abajejwe gutanga amazi mu bene igihugu nabo ubushikiranganje bw'amasoko n'akagugu bashire muri ku shiramo izo pompe nshasha bahagarika ibyo barira byose mugabo muri ibyo pompe nshasha zikeneye kugira ziguze amazi akwiye mu bene igihugu ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ikijanye na motivation sida kigaruka ko mugabo
icyo nagenda ibyo gusigaye na motivasiyo ariko bakora igikorwa ntidushire imbere motivasiyo tukumva ibindi byose. Umwuga tujejwe na deontologi yawo turayizi, ntidushire imbere motivasiyo mugabo dushire imbere ubwa mbere gukingira kubogora ubuzima bwabo tujejwe. Motivasiyo nibyo akora mu nda, ariko kandi nta na kimwe bitazokora kugira ibyo muri kubibona amategeko yose mu birongo. Ku bijyanye n'abari bategura umwaka w'ishuri, bategura umwaka w'ishuri mugabo kandi bazi neza yuko bariko bawutegura muri iki kiza cy'akaranda y'ingende hamwe na korera. Ibyo byose izo nama kugira ngo zitegure kare, hanyuma n'abayobozi nabo nyine bategure kare, nabo nyine bategekanye mu gihe hari amakaye bariko bageze ku ishuri bamenye aho bashobora kubagirira izo rema, aho bashobora gushira abo bamaze kwandura bo bica byoroha. Ibi byose tubikorere ko kugira tuzoba turiko turakinga tutaronerwa. Uburyo buboneka bukoreshe neza, ana cyane cyane ari abasabye za rusehabaniha naho nyene cyasaba umushikiranganji aya mazone abonekamwo amaka menshi baronswe raporo mu bijanye na rusehabaniha, aho ndavuga y'amadistrikte bayibura ahantu hose hakeneye raporo bahereza raporo kugira mu bijanye na logistique kugira byorohe. Bongere banafashe tukaronka ibipimo bishobora gupima abo bantu bose bakeneye ibipima bose barironke kugira byorohe, bimaze gabanuke z'uko barindira uvuye muri MSP bagisanga byorohe. Umuparteneri yarakwemereye ibi bintu, tumusabe abinyaruze kugira bishobore gufasha dukinge bikimva mu masha. Ibyo gufungurira abantu twabiguze sinagaruka ko abantu abajejwe intwaro n'igipolisi dukorere cyane muri aya makarito usanga abantu badafise utwasiporo. Tubahimirize ko bose bagira utwasiporo. Aba nabo baducometse bakadushyira mu makane mode tatuwaso, tubabwire bahagari ko mwumva ko ari ingorane bariko banduza abandi bitere birangagata ameze tuzosanga byatanga mu biceri. Ibi nivyo bituma agaragara nk'abacengezi tugira isekeza yo kurwanya aho hantu hose hatagira akantu kaso kumwe mu gasukura. Bonyene babone yuko bari byaro bidase yuko uba ku gasukura, kandi byose birashoboka kwihaye bakari katoye. Kubijyanye na protection civile ugerageze kw'ibyo bikoresho mpande yose aho bababwiye hose batagira amazi mu baronse amazi muciye muri ibyo bikoresho ubushikiranganje bw'abahaye. Ariko kandi saba naho nyene abazokizimyamoto zigiye gusahiriza mu kubosa amazi abantu zikora icyo gikorwa n'izikora ikindi gikorwa atari byo. Bashobora gutanga kizimyamoto kugiye kuvomera abenegihugu ugasanga nawe uri kwivomera uriko arogatikanye yiwe. Izo modoka zigume na standby imisi yose kandi zuzuye amazi ku buryo aho bahamagaye nimba ari kuza kuzimya ucamuza kuzimya, nimbe ari gushira amazi abantu ucamubashira amazi, niba ari yuko bizofasha. Ari tugakora muri protection civile
ibyo yagora murabizi n'ababyeyi kenshi sinagaruka ko ngaha indwara murwaye murayizi nibaza yuko sinokubona yagaruka ko ngaha uko twese turi ngaha amanama yo guhimiriza abanyagihugu agwizwe gushika mu mitumba kandi ayo nama akorwe n'inzego zose iz'umutekano iz'intwaro iz'amagara y'abantu tugire sineregi kugira twese tugenda tujanye ayo nama kugira twese duhanahana ivyiyumviro twese babone ko turi kumwe twese ndazi neza ko tutagenda neza duhimiriza iryo suku duhimiriza za ngingo twabwirwa n'ubushikiranganji ujejwe amagara y'abantu hamwe no kwirinda ikiza nyanganda sida ahantu hose hari amakoraniro hose ko bafata akanya bakabwira abo bantu bakoranije ibijyanye n'iki kiza ibyo byose bizofasha kugira dushobore gukinga no gukingira abo tujeje ikindi umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'imenyesha makuru yabivuze iradiyo y'igihugu n'imenyesha makuru bindi hamwe n'abanyakora journaliste mudufashe gushikaniza buri mu wese igihugu ku bijyanye n'ikiza bijyanye n'akaranda gafatiye ku nkende kugira abenegihugu bose babone by'ukuri yuko bateza kwikingira kugira bakingire abo babana bakingire inshuti n'abagenzi eka bakingire igihugu cyose hanyuma aho twavuze hashoboka cyane cyane ngaho Bujumbura aho bagaburirwa abarwaye iyi ndwara icyo dushyira mu cyumba cyatanzwe ngaho yuko dukoresha amasahani akoreshwa rimwe unagaca yaya nibaza ko nabyo bishobora gufasha ako tuza kwexpose umuntu bari koza amasahani yongera yahereza abantu batwaye ibyo byose bibaza ko bishobora gufasha ibyo nashoboye gufata muri bimwe byavuzwe ariko nje mpamagara uwafashe icyegeranyo aca tubwira hajya rero ibyo yafashe uko bingana kugira twese tubigendere